ibikorwa vyinshi ukwitanga gudasanzwe mu mucankuzo ya kumashugwe mu Muyinga Miriware Buja City Plaza n'ibindi bikorwa nivyo bituma Fabrice adutera amakenga. Ivyo bikorwa vyose gute bishobora gufatanirizwa hamwe Fabrice ari we wenyene? Olinde yakubwiye ngo ni ceceye. No. We nubona raba bariya none bariya ligende ko navyuba. Nivyo bituma amajambo menshi y'abantu avuga ati non quand même Fabrice nitwo turamutahura. One Africa Investment Fund ni kimwe mu kigega abarundi benshi barindiranye igishika. Kimwe mu kigega abarundi benshi bizeye. Buja City Plaza imaze igihe ye Mugacerere. Nasho atangiye kubeza amajambo menshi ibintu bitandukanye. Buja City Plaza ibikorwa bigeze he One Africa Investment Fund. Mbo icambere cyo duhereye kuri Buja City Plaza ibikorwa burya birabandanya. Ni nkuko twovuga ivyigwa nk'ubu biriko biraba mugahambavu y'ivyo ikintu gikomeye cyane mwibuke amasezerano twasinaniye na leta mu kw'icenda twayasinyiraniye mu kw'icenda ivuga ati genda rero mutwereke ko mushoboye kuko urashobora gukora ibintu abantu ukabona umenga barabishima kumbe n'igitinyiro kuri wewe mugiye uri umuntu muto y'inkanje ugakora ibintu ukabona bakavuga ati wa muntu n'umuhizi burya ni encouragement idasanzwe harijya soko twebwe turashaka gushiramo innovation dufate ku buryo nkeka n'imyaka igihumbi izohera atamuriro uriteye which means nk'ubu turiko turagira ivyigwa byo gushiramwo ama fire system ku buryo niyo ni kiosk kimwe yosha haba hari akantu bita ga sprinkler kaca kayizimya ikindi novugirako ni cyuko barundi mu nyumve mukabona turatanguye Buja City Plaza imitahe turayiduza haheze iminsi 3 umumano wari waje kuvuga Gabriel Rufyiri yarigize amajambo avuga kuri wewe yavuze kubijanye n'isoko nkuru ya Bujumbura avuga ati ntidukeneye ko Fabrice azera tubwire biriko birakogwa uko Fabrice n'umudandazi dukeneye ko ari leta yonyene izirazi ikadusigurira ati bimeze ngaha ubivuga kwiki uravyumvise jewe ndavyumvise n'umuntu ufite ideni urumva uca wiyizira ngaha azebwira aba security ati rizino ryumvise uzovuga ati sihoni kandi wiberenga kuba mafi wewe kandi turiko turayikora ntidutegana imitego kuko ikibazo gihari urakora umugambi urazana umugambi bakacatangura kukugwanya bamwe nguma mvuga bitwa imburakimazi bakacatangura kukugwanya iyo bakugwanije bo babona umenga nabahinga kumbe bazibiye iterambere rya twese. Yes, welcome ladies and gentlemen, murahumura komedi zirakomeze neza mu hose. Mwiriwe cenke mwaramutse vanye na murere. My name is Frank the Answer in African TV. Sonda gwikaze yose kwatwikana. Uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Kongo, Iburaya, muri Amerika, muri Australia, abari mu Bwongereza ndetse mu bihugu by'abaranda bwa Mande ndetse na Saudite. Abari mu Swiss mwege mwese ndabaha ikaze ni African TV kuri ukiri mushasha kuri chaîne yacu ndagusabagira subscribe kugira ngo tumeze kubaka umuryango munini. Yes, mu munsi udasanzwe, umunsi mwiza kandi atosoganurwa amahirwe kugira umutumire adasanzwe. Muramuzi ni Fabrice Manirakiza, umwe mu bajeune b'abarundi bariko barakora ibikorwa bidasanzwe mu guca cyacu Burundi. Tuzogana byinshi bigiye bitandukanye ndetse n'umwaka mushasha. Karibu sana. Thank you very much. Yes, meze neza. Ego ndashima. Yes, umwaka mushasha uramutse n'abakunzi ba African TV natwo terukana mu mwaka uhetse. True. Yaramukije abakunzi bose ba African TV. Kandi abipfuriza umwaka mwiza mushasha uhora habaje imbere mu byanyu no mu banyu. Hanyuma tugume twiyubakira Burundi. Yes, twubaka Burundi. Umwaka 2024 wasozereye gute d'abord? Umwaka wa 2024 vraiment nawusozereye neza n'abagenzi byari sawa. Hanyuma wabaye umwaka twakozemwo ibikorwa byatuhimbaye cyane gose kandi ashimira gose akeza.com kuba yaratugize wa kabiri mu bantu. Thank you. Mu bantu baranze umwaka wa 2024 byaraduhimbaye urumva nyene biranatuma umuntu abona ko arikorana haraba bibona bagashima ibyo umuntu abari karakora. Yes. Mu mpera z'umwaka nyene niho wagira kandi n'isabukuru ry'imyaka yawe. Wari kujya imyaka ingahe d'abord? Hama kandi ku myaka yawe novuga y'umujene ukaba uri mu bantu wa kabiri mu bantu bagize isho bamaze mu gihugu bavuzwe cyane gose mu bikorwa byinshi. Wowe wiyumva gute d'abord? Wakuje imyaka ingahe? Urakoze nari nkwije imyaka 32. Je navutse mu 1992. Urumva nyene umuntu araryoherwa gose kuko hariho ibintu bimwe umuntu abona
canke akabona reference ku bandi bavuga ati Jeff iyo myaka sinashoboye kubikora rero kuba ndi muri position mbona umenga ndiko ndabikora ndabishikira birampimbara kandi ivyo biva novuga ati mu byahishuriwe biri bambe mu cyagezwe cyanditse mu gitabo cya mu njiri ivuga ati umenye ukuri kumukura mu bwaga rero ndashimira uhoraho ko numva umenga no banaramenye ukuri ko kumenya kwitunganya mukuru riruta yandi yose ari abantu kandi ari ukugirira neza abantu yes kuri mu bantu ubakoze ibintu bigashimwa mu gihugu uvyakiriye gute again nabyakiriye neza kandi ni encouragement idasanzwe kuko urashobora gukora ibintu abantu ukabona umenga barabishima kumbe n'igitinyiro kuri wewe mugiye uri umuntu muto y'inkanje ugakora ibintu ukabona bakavuga ati wa muntu n'umuhizi burya ni encouragement idasanzwe rero wanashaka ngira ko shimira cyane abantu bashigikira ibikorwa nkora abantu bashigikira ibikorwa dukora uhora habaduhezagirire mwumve neza ko rugamba twatwese nico gituma wumva ngo manzana ama innovation aza gutuma twese tubamwe nka kijya gikorwa cya One Africa Investment Fund cyo kugira ntihagire umwene gihugu asubiri asigara inyuma perhaps mu bumva canke bagatahura ibyo dukora yes turi ku mashugwe homes ni kibanza ciza ikibanza ubona ko haize umwanya muto gitangwa ariko kubakwa ariko no musi ugeragije kuraba amasanamu ya kino kibanza ageze ku ntambwe ishimishije uyumva gute kwa d'abord ino nyubako wigejeje hano on birashimishije gose kuko novuga ati turasezerana tugashikana nimba ikirundi ndakivuze hanyuma rero biraryoshe cyane gose kuko nimba ari ikintu kimpimbara jewe cyane nuko abakiriya canke aba partner batwizera mu kububakira aya mazu baza bakabibona nico gituma biradufasha gose rero nkavuga ati aha ku mashugwe nkuko uvyibonera turageze ku bice 85 kujana urabona turiko turasakara amazu ubu tugira ama controle vuba turakomanda ama materiel yava hanze kuko hariho bimwe dukura hanze aho nibyo dusanzwe twifitiye ngaha so vuba tuzobatuma ko bazana ingoma baza kuvuza ingoma dutangiye tuje kugurura kandi nimwe mu nyubako niwe mu nyubako plutôt ziriko ziraduga ariko kandi zikadugira rimwe tutibagiye Lake View Paradise mu buherutse barabonye amasanamu yaho no musi aho bigeze hoho nibice vyinshi kandi akaba ariko aduga kandi nandi mazu asanzwe y'abandi banyagihugu kandi asanzwe ari personnel ubifatanya gute kugira ngo ivyo byose kandi bikomeze kudugira rimwe urakoze mvuge ko kujya nama nabivuze twebwe ibikorwa dukora si twebwe n'unkora of course nuhoraho kuko natwebwe nta kubeshe turagera ahantu bikatusiga uravyumva kuko nama nabivuze Bibiliya nivuga ngo bavuga ngo turabakene kumbe dutungishije benshi bakavuga ngo turi bijuju kumbe turabanyabwenge rero nico cagezwe kidufasha nayo ubundi sokri rimwe ikomeye nabene gihugu nama nabivuze n'ubushize ndazi nabikubwiye itunga rya mbere dufise ngaha mu Burundi naba bantu biti bishomeri kuko ni nguvu urumva uzorabe dufate nk'aba barundi baja muri Saudi Arabia wo kwibaza ati bagiye gukora iki no gukora which means ni nguvu z'abana b'abarundi Saudi Arabia irikiragura rero twe turakeneye ku realizinga ko dufise ubutunzi bukomeye ubwo nabwo buri mu bantu nico gituma rero ubona ibikorwa bica binyaruka aha nkuko ubibona iyi ni ku mashugwe homes mu Kabezi mwaravyiboneye no muri miriware hari handi tugira twubake ku Buja City Plaza murabona aho tugeze hari amazu ya bene gihugu bigenga hari zo twubatse imuyinga hari zo turiko turubaka mu Cankuzo hari nizo tugira twubaka imatana hari zo turiko turubaka ibujumbura hari ama renovation turiko turubakira abantu wanashaka ngirenda batumira ko nibaza ko baza kubajana aha mu Gasenyi aho turiko turagira renovation y'inzu naho muze kuvyerekana urumva rero ko turi ku kivi kugira rero natangwe ndabivuga ni bikorwa by'uhoraho ndasabye ntihagire umuntu azotugirira ishari kuko natwe twashimye kuyoboka gusa ibikorwa vyinshi ukwitanga gudasanzwe
mu mucankuzo ya kumashugwe mu Muyinga Miriware Buja City Plaza n'ibindi bikorwa nivyo bituma Fabrice adutera amakenga ivyo bikorwa vyose gute bishobora gufatanirizwa hamwe Fabrice ari we wenyene Olinde yakubwiye ngo ni ceceye no we nubona raba bariya none bariya ligende ko navyuba nivyo bituma amajambo menshi y'abantu avuga ati no quand même Fabrice ntuko turamutahura gute ibintu byose bigwa bidugira umwanya umwe ibikorwa ruguru ukumva abakozi basubiye kuduga none bubanze rega naguha karorero hariho inyubako tugira twubaka imatana umukiriya yaratelefone yaratuzi arabona ibyo dukora avuga ati shaka mu nyubakira imatana turabugira byose turabugira devi kubera ari muri ya programme twegera kubabwira yo kugatumba arariha amafaranga menga hafi 100 miliyo none tuyubatse mu kwezi kumwe amakengari none yarisha gute umuntu abize umwanya muto nk'uyu onya ibikorwa bikaduga ivyo tumana bose donc baca kumagira makenya wowe yabutanyizera urazi wowe ya interview ya mbere twagiranye ntiwari kugaruka iyi ntituba turiko turayiga uko rero wowe unyizera cyangwa utwizera niko nabandi batwizera kandi mu Kirundi bavuga ati erega ntibihishwa none iyi nzu woyiterura nguje kuyinyegeza gute nijo gituma jewe n'abantu usanga bandira imihari nabwira ati bagenzi mushaka mureke kuko sitwebwe icyambere ndashira uhoraho imbere urantunga nzoguma ndabivuga uravyumva icya kabiri naco muravyibona si bya bindi si ya mateori no the reality is here n'uri karadukurikirana yipfuza kuza kuraba rega hariho abantu bavuga ndabisaba diaspora bama baza kundaba bashitse ngo ngo bya bintu nivyo ngo tubibona ku masanamu menga ni inkuru nahamagara abantu babene bari ngaha welcome come and see come and see Burundi yes One Africa Investment Fund ni kimwe mu kigega abarundi benshi barindiranye igishika kimwe mu kigega abarundi benshi bizeye Buja City Plaza imaze igihe iri mu Mugacerere nashatangiye kubeza amajambo menshi ibintu bitandukanye Buja City Plaza ibikorwa bigeze he One Africa Investment Fund mbo icambere cyo duhereye kuri Buja City Plaza bikorwa burya birabandanya ni nkuko twovuga ivyigwa nk'ubu biriko biraba mugahambavu y'ivyo ikintu gikomeye cyane mwibuke amasezerano twasinaniye na leta mu kw'icenda twayasinyiraniye mu kw'icenda ivuga ati genda rero mutwereke ko mushoboye ayo yari amasezerano ya mbere hariho rero amasezerano ya kabiri ivuga ati okay right now go ahead ayo masezerano rero niyo vuba tuzoronka kugira tuce dutangura ibikorwa mugampala rero ivyigwa birabandanya dufite nk'ubu nk'akarero kweza no vuga hari irya soko twebwe turashaka gushiramo innovation dufate ku buryo nkeka n'imyaka igihumbi izohera atamuriro uriteye which means nk'ubu turiko turagira ivyigwa byo gushiramwo fire system ku buryo niyo kiosk kimwe yosha haba hari akantu bita ga sprinkler kaca kayizimya ivyo nabibonye hanze aba engineer bacu bahiruka muri Dubai muri bimwe twaja kwiga ivyo byose birimwo rero nkavuga atayo n'ama innovation dushaka kuzana ku buryo dukora ikintu kiteka rero abarundi urazi ko baca batagura kuvuga ukuntu ntihagira umurundi yovuga ati ngo ibintu ntibiriko biraba ibiki n'ibiki turi kugikorwa kandi wewe wumva wizeye tekana ukurikirane ntitube nk'ababandi nk'abanyisirayeli Imana yabwira ati ndabatwaye mu gihugu cy'isezerano bamarindwi zibiri ngo byiza two kwisubirira inyuma uriko uravuga neza yuko hari ibimwe mu bikoresho mashobora gushiramo hamana ibishi birakunda ko mu Burundi koko amasoko adasha kuko nimwe mu nakunda kuvuga yuko ngo aturirwa n'abantu bikagenda gute reka nkubwire genda urabe Kiriri Gardens hajya muri parking uzobona ajya amatwiyo atukura uzobona akajya ama sprinkler muri ino ngaha mu Burundi mbo nkeka abandi barantunga ini Burundi maze kubona iyo systeme muri Kiriri Gardens too rero nkavuga ati hari n'umuhinga think Gabriel ujya wa Rufyiri nabonye yamya bivuga
bijya n'ibintu biri important urumva kirazira ko twokubaka ama public facilities tudashizemo ajya ama fire system kandi nkuko yabivuze urumva nimba hari ayandi masoko yahiye mu nyuma kijya nikigwa nico gituma rero wumva nko muri Buja City Plaza nk'ivyo byose tubishira imbere kandi tugashaka gukora ibintu biri eco friendly ku buryo hazo ariko n'ama plaques solaire ibintu nk'ivyo urumva niyo innovation nayo ubundi ku kibazo cyawe birakunda gose birakunda gose mu kigega One African Investment Fund ibintu vyifashe gute no muri One African Investment Fund ibintu byifashe neza cyane twarabasiguriye ikigega ni kujya twababwiye ntikigira imudeje ntikigira conseil d'administration ni twese urumva twagiye turakiramwe amahe hariho rero inzego ziyacunga ziyaducungira nk'ubu hariho fund manager iyo fund manager rero ni kompanyi tuca dushiraho iyo kompanyi rero ubu nkuko mwagiye murabona ama appel d'offre urumva ubu turiko turarondera abahinga babishoboye kujya nababwiye ntihagire ubuzoca yiyumvira ngo ajya amahera azoca ajegwa na Fabrice no hariho abahinga turiko turarondera kandi bategerezwa kwemegwa n'urwego rwa leta bita ARMC urwego rukingira imitahe y'abanyamitahe urumva twebwe tubarose dutegerezwa kuca tubasubmitingayo kugira babemeze iyo rero niyo procedure turimwo no kugira rero amasezerano n'abadufasha gucunga ajya amafaranga urabona nk'ubu amakonte twuguruje ari block urumva nta numwe rijya franga nta numwe akora kuri rijya franga nta numwe azokora kuri rijya franga tutarose inzego zikwiye kandi na leta bamuze ko agwego rukingira abanyamitahe rutabonye ko abacunga canke bajera ajya amafaranga yacu arabantu babishoboye abahinga bafise ubuhinga kandi experience ikwiye rero nkavuga ati uba amafaranga y'abene gihugu arakingiye gose ijana kwijana mu gikiruti ivyo vyose nuko abantu babandanya bagura imitahe nta musi numwe abantu batagura imitahe rero nkavuga ati ikindi novugirako ni cyuko barundi mu nyumve mukabona turatanguye Buja City Plaza imitahe turayiduza valere turayiduza rero ubyumva kare yifuza kuguma muri iyi kategori ya mbere babandanya ndashimira babandanya bagura urumva babandanye ejo rero tugatangura kuko abarundi turazinanye ejo tuzozana ikamyo 200 zuzuye intuze tugiye gutangura bace basidukana n'iyonka rero nkavuga ati abanyumvira bashaka boza kare aco bacaje gucunga mu kirundi umwana w'ubwenge yumvira mu nduru nyinshi yes kubera ko bize ngaha bibiye akabanga ati vuba imitahira duga umuntu wese afite umugamba yari yahigiye ati bikanzoshiramo muri iyi minsi murumva ko mu minsi iza ushobora gusanga vya 200 cyangwa 300 kandi umutahe watanga uri kuri makenya hamenya inyungu bicu bigenda gute izongana n'umuntu yatanze ubwa mbere uko biba bimeze inyungu irangana gusa we nimba wari gutanga 150 tuca tuvuga ko utanga dufata nk'ibihumbi 150 which means rero uwifitiye make canke yashaka kugura imitahe myinshi byo kunda right now uravyumva rero nihagera ari uzosanga wewe nimba wari ufise zo 130 bitaza kugukundira bikenewe kwize sasa nkani akabara vyumvise nibaze ko bari mu migambi murabe mugire vuba kugira ngo ntutangwe mu myaka iza ntuzoje mu bantu twicuza ati kuba hano hantu jewe nigize nshiraho umutahe kandi abarundi urazi ko ari yo kitera yego hari umuntu nigeze kumva ari karantera inkuru hari inyabugete bakibwira abantu baje gufata amatongo urumva hari mu poli yego batanga amatongo kuri 500 ari imwe ngo bose bavuga ngo yago rijya poli ninde yorijamo ubu arigeze kuri 20 miliyo beshi uwo muntu rero twahuye ari karicuza abarundi rero kitire yo kwinvestisa no gukapcinga opportunity iratuzamo ariko rero shaka ahubwo twumve kuko nibijya nkunze kuvuga urashobora kwibaza ati none ko mbona ruriri ndege nkasanga abana b'abazungu bariko baragendamwo bariko bararyohe jewe n'umuryango wanje ntashoboye kuguriza indege wose what's going on bajyana wese kitire investments yes hahize imisi 3 umumano wari kuvuga Gabriel Rufyiri yarigize amajambo avuga kuri wewe yavuze kubijanye n'isoko nkuru ya Bujumbura avuga ati ntidukeneye ko Fabrice azera tubwire biriko birakogwa uko Fabrice n'umudandazi dukeneye ko ari leta yonyene izirazi kadusigurira ati bimeze ngaha ubivuga kwiki uravyumvise jewe ndavyumvise rega nta kibazo umuntu wese
afite uburenganzira ni nkuko nawe wobivuga rega uri umurundi nawe n'umurundi kandi uri mu Burundi ufise uburenganzira bw'ibyo bita free speech ni nkuko wajya kuri kamera ukantuka ivyo byose cyangwa ukavuga uko wishakiye mugabo ivyo analyse yagize sinambi erega ujya n'umugambi wa leta urumva twebwe n'umugambi wa leta yatwizeye rero leta canke uwari we wese wo muri leta avuze uku nta kibazo ngira barigeze kubona Afrika hari mu Cibitoke aha bene gihugu babajije kuri bijya bijanye n'isoko hanyuma nabonye umuvugizi wa ministeri ya infrastructure yarishuye n'umuvugizi wa leta arishura nikijya rega novuga ati nibijya nyene so novuga ati nta kibazo mbonamwo kandi ni byiza wewe abifata yuko ari soko iri ku gatwe kiwawe atari soko ya leta kuko mama avuga ariyo yihendeye yes kuko amwe majambo avuga ati amasoko y'abantu ku gatwe kabo ariyo niyo atera imbere ariko ivya leta ugasanga nta numwe bijeje yo bari kudatahura yuko ari umugambi cyangwa w'igihugu byo shobora kuba ari kudatahura kuko sigure kuri kamera ijya project ni ya leta twe rero tuza nk'aba investisseur jewe na mwebwe mwaguze imitahe tuza nk'aba investisseur tukabwira leta ati duhe kijya kibanza tucyubake hanyuma exploit imyaka kanaka dukuremwe umutahe wacu twongere dukuremwe inyungu hanyuma tugusubize urumva ubwo n'uruhara rwa leta kandi urundi ruhara rukomeye rwa leta mu bihe byose tuzoba turiko exploit rijya soko mu bihe byose tuzoba turiko turaryubaka leta ifite uburenganzira bw'ibyo bita surveillance urumva rero Gabriel avuze ivyo ntavuze nabi kuko na leta irategerezwa gugumiza kijisho kugira irabe kuko on the end of the day kandi leta icungira twese urumva leta isamaye ugasanga hariho ubikoze nabi urumva biza kubazwa leta nyene rero mu byo yavuze ntiyavuze nabi gusa to be clear so kuvuga ngo rijya soko ngo ni rya Fabrice no aha nibaza ko natsiguye neza umuntu akumva uruhara rw'umwe umbabarira hatebe gatonya nta kibazo yes yarerekanye akabero kadasanzwe uko isoko yahiye mu 2013 nabo avuga ko bayituriye akavuga ko igihe yasha harimo 20% y'ubutunzi bw'igihugu ariko isoko Fabrice agiye kubaka cyangwa yagiye gufashanya n'abarundi mu kubaka igihugu ca leta akamaro canke inyungu bizoba bifise pourcentage zingana gute ku nyungu y'igihugu ivyo uwari we wese yobyimvira isoko ryahiye ngira we mwari muri izi mwese urabyumva amatwa asumirana rigeze kubona ngo icyo gihe baryubatswe kuri 6 miliyari imiliyari standard urabona uko ryari ryubatse nawe nuwari we wese aravyiri tugira twubake arashobora kubona neza ko n'imiburiburi ubwo izoba ari 30% kuduga urumva novuga ati muri economy y'igihugu kandi ikindi gikomeye uzorabe rijya soko bijya twifuza uhora hatugiye imbere bikagenda kujya nyene imagine influence rizogira kuri region ngaha ni handi uzosanga n'abakongomani baza gusumira aha abanyarwanda bashobora kuza gusumira aha urumva rero ko ni yindi image ikomeye cyane urumva ko izogira uruhara rudasanzwe muri economy y'igihugu yes yaravuze kandi kubijanye n'amasoko canke inyubako za leta tagira amascience kijanye na science kuri we kimeze gute ku nyubako twebwe jewe sino kwigera nubaka ata science fisi cyo ntikibaho urumva je ndazi akamaro k'ubwishingizi ndazi akamaro ka science mu bihugu nagenda bamwe muri Australia ibyo byose ni ibintu mu bintu kugira wumve ko ushobora kujya mu gasinzira bije imbere bisigurika ati nkatwe ntitwokwigera tuzubaka kijya gikorwa kitari yase nabijya twatanguye vya mbere gusa kubomora no kuhamenaja bijya twari tubifitiye assurance bisigurika ati rero urumva ko ari gukingira hari abadandaza ngo bashika ibihumbi 5 bagiriye ivyago mu isoko nkuru ya Bujumbura asaba ko bogira uruhara mu yubako ryayo bivuga kwiki ivyo narabivuze kuva no mu ntango jewe ndashaka abantu bambone nk'umuntu mushasha abo badandaza barimwo bari bapangiye nde umuntu kanaka bari bapangiye nde yari leta sivyo which means rero wumve structure nakubwiye twe turiko turakoramo twebwe turaje turubatse
which means sishaka umuntu azoza avuga urumva ngo kubera ngo nari ifise mwibingu kunuku nuku ngo uramprioritiza gusanga nta n'uburyo tuvuga bwo gupanga ugasanga ntabwo afise urumva cyangwa ugasanga ntanabishoboye ivyo twebwe ntavyo dushaka nta mwana n'ikinono uravyumva mugabo nkuko yabivuze nimbara abantu bakoramo twese turabantu bakaba bavuga ati biyegeranije biyegera nka kujya Oricom yavuze ati nibaze tubandike arashobora kwandika iyo list kubera we wakurikirana ivyo bikogwa urumva akabona ati nzobaza Fabrice ati nimwaransa apere yo kuhamagara abantu baza gufatamwe ibibanza muzotubwira imbere uravyumva byobuzi nigiki cyobuza kuvuga ati reka mbwire Gabriel abwire ya base de données yiwe urumva yuko tugira turanse ibyo biri biri real uravyumva hariho rero ntituze turakomplika ibintu nk'abarundi dushaka kumva ngujya yavuze iki ngujya byagenze ukuno twese turi mu rugamba rw'iterambere uravyumva igikuru nuko dutahurana kubuno munsi turi mu rugamba rw'iterambere bamwe bakavugaya abandi bakavugaya anya uno munsi ubona gute kw'iterambere ry'igihugu cyacu cy'u Burundi nta utera imbere atagwanye nta gutsinda atagwanye sorry which means ijambo ryitwa gutera imbere uvuye inyuma ugiye imbere urumva nimba ufise novuga ati iyo mpuzu nziza we wambaye yarigeze gucafura urayimesa irava ku bucafu uravyumva which means ni intambwe ku ntambwe urumva abarundi igihugu cyacu ibihe gihitiyemo turabizi ubu turiko turatera imbere nibaza ko ata murundi numwe yoba yifuza ko twosubira inyuma mu magume muri vya biki twagiye turacamwo mu macakubiri twese twirabira ikintu cyitwa iterambere turaba imbere bisigurika ati rero ko kuraba imbere iyo habayemwo abantu uraze nkunze kwivugira ngo imbura kimatse iyo habayemwo injavyi ni normale iyo habayemwo abantu mama Fabrice uku mama Retuku ni normale nico gituma igihugu kigira ico bita freedom of speech 2025 numwaka twamaze gutangura ibikorwa amaze kubitwereka amaze kutwereka aho bigeze isoko kumbure ndetse n'ibindi bikorwa twitege yuko 2025 duzosozera umwaka utweretse ibikiti namaze gusozera bino bikorwa Imana yankoresheje bino bikomeye aha tuzohinjira abazo tuzoyinjira yego muri uwo mwaka mu Kabezi tuzohinjira muri uwo mwaka nyene ikindi naco Buja City Plaza Asha ndazi zobigeze kure brem uzovyibonera ndashaka dutumbire ngaha anya gatonya kugira ngo twinjire indani naho nyine tubereke aho ibikorwa bigeze no munsi ikibanza borumengo ni kinini aho hose hazoba hari ibiki aha turiko turakora iyi project mu mafazi iyi rero twabanje gukora faze ya mbere iyi faze ya mbere rero twabanje gukora ngira urabona dushaka tubanze tuyiheze tubone kuransa faze ya kabiri rero mu gituma dupanga amaproduku harimo n'ibi bintu bya inflation ibi bintu by'iduga ry'ibiciro kunuko turatuvuga ati ntitwemere ubuki tutegeka ati tubirabe neza rero urumva nk'aya mazu dushaka tubanze tuyashikirize bisigurika tuwaje ubwa mbere akagura inzu ku miliyoni 300 muri faze ya kabiri yashobora kuyo tuvigeze kuri 500 miliyoni urumva aho natwebwe biradufasha kugira tugende novuga ati tujane nibihe bon shaka tubahenge capo cingene hano hazoba hameze ukumbure no munsi inyubako ziko zirubakwa kandi nziza ariko kandi umuntu akiyumvira ati eske umuntu abafise ahantu hiyaguye cyane abantu kuko abantu bashavuga ati no hajya ahantu tubana abantu mengo kwa tubana mu kuma bakunda kuvuga ngo mu mageto iki abafise ikibanza ciyaguye urakoze urabona nk'ubu nko kuva hariya ubona ijya clotire tuca tuza turabandanya I'm pretty sure ko borne yo biri somewhere ngaha umuntu akaba afite kuva ngaha kuva hariya kugera kuko imbere y'aya mazu suppose imbere y'iyi nzu haba hariho guparking imodoka haba hariho naho kujya jardin mu rupangi wiwe nicyo gituma urabona aya mazu burya ntafatanye ngira urabyibonera akaroro ni ngaha
Okay. urumva which means haba hariho naho umukozi aca agiye inyuma mu kigo agiye mu kigo gutunganya ibintu nayo ubundi ngaha hagati hazoba harimo ibarabara hanyuma hajya tuzohamenaja dushireho amajardin yaho abantu bashobora kuganirira kunywera kayi ibintu nk'ivyo kitibagiwe n'ikijya twama tuvuga ama gated community abafise ama security camera umutekano hose hanyuma akaba gifise aba security urumva ntumpfa kuyinjiza ntumpfa kuyizana urumva ufite programme only program apana ngo ndaje oya kirazira yego n'umuntu ufite ideni urumva uca wiyizira ngaha azobwira aba security ati rizino ryumvise uzovuga ati siho kandi wiberenga kuba mafi wewe yes bo ni kimwe mu bibanza ubona yuko tuje muri inya gatonya ni bimwe mu bibanza ubona ko ari bidini inya gute umuntu ashobora kuba afite salon ingana nk'uko nkibona natangaye jo muri arabantu bashaka yumvira ati donc inzu ni ntoya iki ariko salon ingana nk'uko hose umuntu aba yiyaguye kamera aha ngira urabona n'inzu niniya ni kibanza kininiya iyi ni salon gusa hanyuma hakacabaho salamanje ngaha uravyibonera neza yagutse kandi yagutse aha naho ni he tukaca tugira igikoni iki ni igikoni urumva tugira amazu ari moderne urabona kugira salon salamanje n'igikoni wiberenga mu gikoni ushobora kuganira n'abari hari urumva ko aba ari ibintu byiza cyane hanyuma tukaca tugira n'igikoni c'indani bambe cyo hanze iki ni kijya kigo turavuga umukozi ashobora guca handi nyuma ushitse ngaho urabona ngaha iyi ni inzira y'umukozi which means umukozi arashobora kuza akaja mu kigo canka agatunganiriza ibintu ngaha ikindi kiryoshe nuko ngaha hariho icyumba cy'umukozi hariho icyumba cy'umukozi hakongera hakabaho ni toilet y'umukozi iyi ni toilet y'umukozi iki ni cyumba cy'umukozi kuvuga ibintu byose biri clean urabona ko abafise access adaciye mu nzu harashobora guca ngaha the bathroom kitchen atiraje kugurana muri salon uva ku mukozi ashobora no kumara indi yose atinjiye muri salon atinjiye kandi ikindi kiza nuko urabona ngaha haba hari iziko urumva atekeye ngaha nko hanze biroroshe kwaca zaningya right here akazitereka ngaha canke ngaha anya biroroshe yuko donc abari hagufi abari hafi cyane gose hejuru naho ameze ikindi naco ni iki iyi ni bathroom toilet y'abashitsi baba bari ngaha uva ko nta numasangira toilette n'undi muntu no ni inzu iri independent ni inzu yimereye neza abona nka tuca tuhagira abashatse ama decoration akabaho ko ishira television urabona iyo tugira twubaka inzu turabanza tukagira utwo tu discussion mbega televiziyo izojahe mbega abantu bazicara gute mbega abantu bazoba bangana gute ari naco gituma niyo tugira twubaka amazu turagira ama étude y'amadimensionnement ku bintu bitandukanye ku butaka kugira tubone ubukomezi bw'ubutaka tukanagira n'amadimensionnement kuri aya mafosse septique ajamwe imyavu ku buryo tuba tubona ati iyi nzira ashobora kuba occupied for kugeza ku myaka kanaka bishitse ngaha jya tubanza tukaronka chambre principale iyi ni chambre principale urabona niniya kandi bifise bathroom yayo yigenga kandi bathroom niniya ku buryo ushatse na jacuzzi ishobora kujamwo urabona ko ni inzu niniya mu kibanza na view nziza hari inyuma ushaka kubona view nziza hari inyuma uca cuba kiriri hanyuma ukacugira rero balcon privé urabona ni balcon nini ni ibaraza niniya kandi yewe wenyene ya nyene inzu ya serugo gusa kujya rero twariko turabikwereka ni nka kujya ubona ziriya hariya nayo ubundi aha hagati haba harimo rijya barabara rituma obvious umuntu umwe wese aja mu rupangu rwiwe anaho akaja ya jardin ni ibintu byiza hahantu umuntu ushobora kuburyamye ukaba uri kuriyumva ibintu byinshi ugasanga uri kuronka amayide menshi
hakuvyuka ngo uje muri salo cyangwa kwigira iki ushosha haba ari agatebe ngaha anya ukaca wandikira ngaha anya ukameditira ngaha anya mu buzima kandi bukabanda muri make urusha ubuzima ikibazo kimwe abantu baza ko ari cyo ni cyanyuma abarundi benshi barashima ibikorwa vyawe ibikorwa vyiza ibikorwa kumburevya ubaka nation group muri rusange mantureke hano onyaga d'abord na mbongaha iyi ni yindi chambre urumva yinzigizwe n'ivyumba bitatu hariho master bedroom hariho iki cyumba hariho n'icyo kindi cyumba kandi icyumba cyose gifise ubwogero na bathroom yacu haca kigira balcon urumva ufise umwana yiyigira arashobora kwikorera ibintu byiwe atawuri karamuderanje kandi aya mazu twubaka bo aya n'amabati urabona tuko turasakara n'amabati ngira karite urayiyumvira ni byizo bita ama beige 28 mabati akomeye cyane yes mabati akomeye cyane gose yes inzu iba yagutse muri rusange banaza koresha bari inzu kandi ndende atari hahandi uvuga ngo yashira za kunyicira ibintu biza kugenda gute yes kimwe mu baza barundi bafise no munsi barashima ibikorwa vyawe ndetse na Ubaka Nation Group muri rusange ndetse na leta baza ko yaranagushimiye umukuru w'igihugu yaragushimiye itariki imwe cy'ukwezi kwa gatanu ku munsi mukuru w'abakozi kandi wongera uba mu bantu babiri bamenyekanye mu gihugu bakoze ibikorwa kandi bigashima nimwe minuka novuga ko tuzokwama tugaruka ko igihe cyose nibaza ko batazozimangana ariko ikintu kimwe abarundi baguma bavuga yes urubaka ibikorwa byinshi bantumye bagutumye yes bantumye ndago ikibazo birumva yego vraiment kirakomeye cyane urubaka amazu menshi y'abantu bagiye batandukanye ariko benshi abajene dufise ikibazo cy'ahantu benshi baba ahantu bagiye batandukanye heza canke hari security itandukanye canke nziza inyubako rusangi z'abajene bakiri bato bashobora kuvuga ati ndafise 500 vyanje ndashobora gupanga ku kwezi ivyo mbega ntimuvyumvira kugira ngo nabandi bashobora kurongera akoyoka mugenzi nimba ari ikintu gituma ntajyama no kugira bene gihugu cyane cyane abajene baronka uburaro mugabo ni ibintu bikenewe ko abantu bose cyane cyane na leta igiramwe uruhara rukomeye ikindi naco iyo muri ko murabona novuga ati leta igerageza kugira umufuko wose uronka amafaranga burya bijya bizogira impact ikomeye cyane kuko je nagize ibyigwa kuvyukuri ndaraba sanga n'inzu y'imiliyoni 100 nta nibice 10 kujana by'abarundi bashobora kuyaffordinga urabyumva habivana mu buzi mishahara n'imitoye urabyumva nanje rero ikibazo fise ibi bibanza urabona nivyo ndinda kugura sivyo ibi ni bibanza ndinda kugura ukacusanga rero yanzu irazimvye ikindi nacyo rabiduga ry'amadolari urabyumva bituma ya mazu azimba rero uza gusanga hamwe mission iguma igora mugabo nguma ntera intambwe ngira mu misi heze mwabonye ko nigeze kulansa project yo kugatumba icyo gihe nkiransa hoba haciye nk'amezi 8 sinibuka nayiranshije iyo nzu dushobora kuyubaka ku miliyoni 30 inyuma y'amezi 8 iyo nzu dushobora ubu kuyubaka ku miliyoni menga 70 si twe twabiduga iki ni inflation ni duga ry'ibiciro urumva rero nk'ivyo abantu nshaka batahure yuko se Fabrice no ni realite niko bimeze uravyumva rero nkavuga ati ivyo biri mu bituragishinga kandi n'ivyigwa bimwe turabifise muga kugira tubishikeko nuko abarundi tubanza kumva tugatahura gukora imigambi koregwa hamwe urumva je nama mvuga dufate nk'ujya mugambi wa Buja City Plaza canke ukuntu dukora imigambi tugahagaza ya bene gihugu ibi nivyo bikenewe birakenewe ko abarundi duhagurukira rimwe birakenewe ko abarundi duhagurukira rimwe tugakora imigambi ironsa akaza abantu kandi turiko turayikora ntidutegana imitego kuko ikibazo gihari urakora umugambi urazana umugambi bakacatangura kukugwanya bamwe nguma mvuga bitwa imburakimazi bakacatangura kukugwanya iyo bakugwanije bo babona umenga nabahinga kumbe bazibiye iterambere rya twese iyo rero imigambi y'iterambere itirikira iraba bituma abantu bataronka akazi bituma ekonomi itazunguruka kaciba ingorane yes ni gike abarundi rero obokwitera kumbura abajene muri rusange kugira ngo tukomeze kuja muri rya terambere ry'igihugu mu gusozera jewe ico novuga abajene bandi ku mutima naje dubujene sivyo bisiguri kati najewe sinoba ndyoherwa kuba mbona amazu nubaka canke twubaka
aguma agura abantu menga barifise bo n'abajene barayagura mu gugasanga benshi nabo muri diaspora wanashaka rero nkavuga ati biri mu bituragishinga biri mu bindagishinga mugabe ivyo vyose kugira bikunde biri mu nzira zibiri iya mbere dusengeranire uravyuba dushigikiranire uravyuba dushira Imana imbere mu byo dukora dusaba Imana nigeze kubivuga muri motivation speech navuze last time tuvuga ati ndavuga ati dusaba Imana izikore bya bindi yakora muri cya gihe urumva ihindura amateka Burundi buhinduke kandi Imana ica mu bantu abo bajene nyene babe novuga ati akarorero muri community icya kabiri dukore kuko Imana iguvuga ati jewe ndakumviye genda ugwane muganzoza kugufasha aho unaniriwe niba guma wicaye muhira ngo Imana irabibona bimwe abantu birirwa baravuga my friend yo ash ugusa uravye nabi izona kuvuma amaso yes Fabrice ndagushimiye cyane ko twumve tugane byinshi bitandukanye ariko kandi akajambo kamwe ku Konzi African TV barundi muri rusangi ndetse n'ibikorwa byinshi bigiye kuza kugira ngo bakomeze kandi ko investisa muri One Africa Investment Fund kugira ngo kumbura ivyo bikorwa byose bishobora gukunda amafaranga ashobora kuba menshi mu kigega amubwira ati why not murashobora kubaka inyubako ndende y'abantu bashobora kuza kwipangiramo gira ikintu novuga ni cyuko abarundi canke abanyafrika tugiye hamwe dushobora gukora ibintu bikomeye cyane mugumenga hariho amadayimoni twarazwemwo canke twatewemwo yo gukubitana amakupe rero turengera ivyo tuje kubiduhuza ivyo navyo turabarundi turabanyafrika dukora amateka uravyumva hanyuma iyo haje ama innovation ndumva kijya kigega nama ndabibabwira jewe mu byo nahishuriwe canke nzi bijya ikigega cha One Africa Investment Fund ni cy'abazungu bahaduhishije uravyumva kuko ni instrument nigo novuga ati niyo nzira y'iterambere izotuma wa muyede umwe ungaha yaguze umutahe w'ibihumbi 300 mu myaka 5 mu myaka 10 ashobora gutangura kwimbura akagira ibyo azoraga abana biyiwe uravyumva ivyo rero birashoboka muga kugira bishoboka nuko turengera ibidutandukanije tuve mu moko tuve mu nsako tuve mu bintu by'amabullshit ataco bimaze twirabire common ground yo kuvuga ati let's change Burundi let's build the new Burundi Fabrice turagushimiye cyane gose kuduhereza ariko kandi baza kwa ibintu tosho kuyaga abarundi benshi baronse umuco bigiye bitandukanye kuzana benshi bari ko bariyumvira avuga ati ibi bintu koko bimeze kunonya ariko naza ko bamaze kuronka umuco merci beaucoup shimira kunzi wa African TV ndabashimiye gose ndashimiye African TV ndagushimiye Fanny thank you ndabashimiye gose the man on the camera God bless you all Imani bashehezagire cyane gose thank you merci beaucoup mugeme badukurikanye yari Fabrice Manirakiza ndetse na Ubaka Nation Group turi ku mashugwe homes kiba mu kibibanza vyiza biriko birubakwa katwizera ko ari zo biri mu bibanza bizohesha iteka igihugu Buja City Plaza One African Investment Fund dukomeze gushira imitahe kugira ngo igihugu cyatwe n'igiteye imbere hama kandi ugwaruka twe duteye imbere merci beaucoup ndagusabira subscribe